Ewe ndakubaza. Ushobora kundangira ahantu ngaha bari batunze utuntu tutwana tw'imfuvyi tudafise base na banyina. Naheruka umenga yari yinze umugambo numenga yabaye hoteli. Utwana turi kwa mazina niki. Hariho utwana bari batunze bari batungiye nga mugambo na hari hoteli antuka nta hoteli baba batungiye mwabana. Nene wa musore we uruwahe? We uruwahe? Ndi wahe nene umva ko mvuga ikirundi man. Ivyo vy'ikirundi sivyo niko ndikubaza. Wewe urashobora kuzana indero mwibarabara nyene ugahura n'abantu bari bose ubagira ko bya bintu ugira muhira. Urashobora kuza ukambaza ibintu atari ukwaje no kundamuza. Gawe ivyo nigira muhira we ntavyutse. Oya biraboneka ko numira atakivamo. Wewe uhura n'umuntu gashoka kumazi ivyo mubaza banza uramutse umuntu kwanza. Ce sont de bonnes manières quotidiennes. Kandi wa mugabo kubera kimwe mwarizo. Kandi umengura katsi. Bimenyere. Ibi uwo wobaza wese nta muntu yoshobora ko none wo utabanza umuramutse d'abord. None umuntu yifitiye shida yo kuza kubaza abantu akakubaza yego simpaka kuramutse mugabo urashobora kumwibarira ikintu akubajije nene impaka kuramutse kandi kandi umuntu uri kurumva kwakoze amakosa none iyo ndakuramutse n'amahera nabandi aguhaye Fisi munsi mukuru. Mabona ba papa wanyu. Amaza misi babagiye misi mukuru. Ngajewe. Namuvyaye fisi abinkorera. Turabizi kata muvyaye fisi. Nabwo burofa batuzanyemo n'inyabaki. Ko bibaza ko twaje kwasemanga ngaha. Aje nabo tabavye naida bafisi. Turabizi ko ari ubafisi. Ariko inkezi zikera ubwo bireha. Samahera wabumpaye ntaje samahera bahimwe oyumviriza kwanza twumvikana tuvugane fresh none basi umbabarire kubera umuntu akubajije nivyo nakubajije nagize amakosa yo gushobora kukubaza ntakuramukije mugabo ni yandero nyene urumva nyene inke yawe ni yandero y'ikirundi basi sinayikurikije mugabo mu bazungu siko bimeze muri Amerika za hehe umuntu uramubaza abazungu birekera abazungu uramubaza icyo umukeneye hanyuma akakikubarira hanyuma akarengana nawe ukarengana none solution suko akubari icyo umukeneye kivyo byo kuramukanya hari icyo ego mbwira mugabo abazungu birekera abazungu we turi mu Burundi twe turabarundi ndiko ndakubwira yuko imbere yuko azi ikintu umuntu ari we wese ubanza umuramutse ico ndacyumvise kandi nahora ndagikoragura karakanciyemo kubera usanga nyene nari nashushe mu nivyo rero nakubwira msimba shaka kwamaka guca mu misi yose nejo ntikaze gasubira ni misi yose ugira we twari tumaze guhura mbwira mbaza ivyo ushaka ndakubarira nari ndakubajije abana bahora batungiye ngaha ab'imfuvyi ko bo bariho bakiri mugabo mbona hari hoteli handitse ngo hoteli tukanore hari abana batungira mu hoteli wewe Ivyo muvuga ndabizi. Ariko Imana yacu isumba abavyeyi banyu. Imana turazi kari ya twese. None hari utafise Imana. Fisi anniversaire. Kandi Imana yanje irabikora. Nitabikora. Muse muvuga ko atari Imana. Iyo Mana yawe nikora turabe. Reka natwe turabe iyo Mana yawe wishimye. Imana yanje ni maramazi. Irabikora. Nimwendere gusa. Burya aba bana uri kurambaza bahora bangahana ndabaza ariko mino misi baramanutse Bujumbura ntibakiri ngaha. Urazi yuko jewe mwiki gihe ndi umuntu nsanzwe ngendera abana b'imfuvyi nkaza ndabagendera ndabaraba kubera ni ikintu numvise canjemwo cyo kugira neza. Nana ndabazaniye utuntu bashobora gufungura nyene ndabagarukire kuko bajya abantu usanga bagowe cyane usanga bagowe ntibafise abantu babagarukirako umwe wese yirabira ibyo muhira abana biwatunze umuryango mugabo ntiyumvira ku mwana yabuze
yabuze nyina wiwe ntiyumvira ku mwana yabuze se akiri muto adafise aharara we wahishinga kwiruka n'ivyiwe gusa ariko kubera iki abantu tutiyumvira ariko je n'umutima wanjemwo uza ndagendera impfuvyi nkabafasha nko mu iki gihe ca Noël coco urumva ntivyo kwijanuka burya ico na bonane ico ni icyumviro ciza bakoze kandi Imana izokiguhembera ariko gusa abo bana uri kubarondera bahora baba ngaha yego ndabazi ariko ntibakiringa hakweri ubujumbura naho ni kure kuko najeregasi n'umutima w'urukundo simbanzanye utuntu twishi utuntu dukeyi gusa mbanzanye kugira ngo gusa dusangire umunsi mukuru wa Noël na bonane umuntu abipfurize n'umwaka mushasha ntabwo aba ari ibintu byinshi nzanye mugabo tubaye dukeyi mukadusangira nabo bana b'impfuvyi usanga ari bon bararema no ku mutima bararema kube mugabo rero uwo mutima w'urukundo uripfa yuko abantu natwe tugiye kuzura turawugira nawe uwo mutwaro wumvise uwugize ukawugira ukaza gufasha yego mbere rega ahaza ho ushobora no kuminaje umugambi tukawukorana namaze kumva nishyumviro ciza we nakwitegereje kera Uma ndakuraba mbe wewe nta shure ry'ibutihinda we twigeze kwigana primaire kwe je nawo ni umenga ndabona umuntu umenga ni wewe ibutihinda nko mu wa 4 mu wa 5 gutyo kuko urumva imyaka 10 haciye jewe ndahavuye simiki tugenda kugire ibutihinda je narahize mu wewe ntiwataka kuri kanya gasozi bita makere je ni ibintu byanje kubiziva nane nabahaje mubwina je hajya kujya shuje nahize kuva mu wa 3 ndageze mu wa 5 naciye mpindura muga kuvuga mu wa 4 urumva ko naje narahize mu wa 4 niho nahize nivyo gabo gome none bwa kera wari ufise n'ubu ni bugifise oya nta bugome leo joranye hari ubugome bwize gukorera ya prima imagine je twicarana kajya gakobwa urabona hajya mu ishure twicarana nene ubyibuka mani cyagiye prima waza umwigisha kaza twicaye ugaca utera direct tuza kwicara amande yanje ukanja ijya manzi kwe kandi bijya bintu kweri bijya sivyo kweri nyamba ari byo kirimo none ukagira ngo ufite kujyana none ko waje urase ahubwo nimba wewe naje bakibagura wewe kweri wewe nimba umuji utwa waragusirimuye suko turarenge oya ne tuvugishanye ko wewe jojo biramba je ndicaye nawe ukaza agacaza kwica ugacuza kunyicara hamanduka iyo wicanye n'umuntu ushaka kumuganiriza mukaganira neko nabona mwicaye umengo mwashwanye nashatse kugira ndamuganiriza none n'uburyo nobahuza no kuravuga ngo bwarugo narondere kuntu nobahuza mukamenyerana hamwe n'inyuma y'amashuri uzotuma mukaganira rero nkujya mukobwa zangura nakwibuka oya mbere ujya mukobwa je twagumye nagumye ndamurondera mbaza ivyiyo avuye aja kwiga university Bujumbura avuye kwiga university Bujumbura yahavuye acaro nkundi mugabo wa hariya nivyo Kongomani nivyo rero navuga acaro nkundi mugabo hariya wenye waruringa ugira nti warumukeneye oya gusa ujya munsi waraje gushika naho mwigisha zakadukubita mani akadukubita ngo turiko tugira ibintu bya copinage kandi rero yerewe ivyatuma impagarika ndibaza twamaze kubivugana je nkabona no kwigira oya gusa kweri nta kibazo gusa uzoze dukorane dufashanye mu mugambi byo bari byiza kuko erega ari ikintu utazi burya dufashe uno mugambi tukawugira seriye urabyumva tukawugira seriye turashobora gupanga n'abazungu b'abanyamerika tukaca kuri internet tukabapanga jerega naravyiyumviriye harimo umutima w'urukundo mu Imana ihezagira Imana ntutwenge mon frère Imana ihezagira abari ku kivi abariko barakora urabona utunze nka batatu gusa canke bane canke batanu uza kuri internet ukandika kuri internet ukaprogram imigambo ufise nabutunze hariho abazungu bafise nayo imitima y'urukundo baza bagasponsoriza je tuzosanga twarubatse ama etage usange tufasha abana benshi natwe hari aho twigejeje imiryango yacu ibayeho neza mugabo uba watanguye gukora erega ni project nziza zo gufasha nawe Imana igacigufashirizamwo mon frère nuko bimeze mugomba barirembe umume musanzwe mukabikerega cyane nakubaje akazi keza sena kwaje uco mukora napfuye guta mu rudubi byose ndukora nako tugomba tware n'abazungu nta kazi na yisanzwe tware n'abazungu ugakorerera zombwira be numva umugambi ugeze kure rero kubera ndiko ndihuta ejo akitora kanimero ka WhatsApp ze tuvugana andika
758 803 mon frère mugire ibihe byiza rero nzosubira Imana ibane namwe sawa mwaba namahoro mumeze neza Yego. nariko ndaca ngaha ca ndababona mbonye abana bakoraniye ahantu hamwe nk'aba birandyohera ku mutima nkumva umenga bariko berekana umutima w'urukundo muri bo kuko ni hake wosanga abana bakoranye nk'uko rero nari mfise utuntu nagomba nke ndatubaha hari utuntu mfise ngaha nagomba ndatubahe mudufungure hanyuma nibandanirize nigira murashobora kutwakira murakoze kunyemera ko mwakira akantu ndabazaniye Imana ndirakomeye.